turi mu giteramo gisozera iminsi 52 yo kwisonzesha yitiriwe mukenyezi haguruka wubake. Hanyuma yari yateguwe na ministère Femmes Leaders pour le Réveil des Nations, irongowe na Pasteur Mireille. Rero hano turaza kuraba muri kano kanya mbega kubera iki ano masengesho, mbega ino ministère yatanguye gute n'ibindi. Rero uko turi kumwe hano turabanza twivuge. Ndi Saha, uri iruhande yanje nitwa Irankunda Francine. Tukaba turi kumwe n'umwungere wacu ari we umurongozi wa rino bango, Ministère Femmes Leaders pour le Réveil des Nations. Turabaramukije Pasteur. Ndabaramukije Saha. Ego kubatazi Pasteur Mireille arongoye Femmes Leaders pour le Réveil des Nations yobarinde. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Numva umutima wanje unezero cyane. Jewe nitwa Mugisha Mireille, nkaba ndi umwungere. Gikorwa nkunda cyane. Ndafite ibindi nize mu buzima bwa busanzwe bwa misi yose, ariko uko iminsi yagiye igenda nagiye numva iki gikorwa kuba umwungere ari byo biri imbere y'ibindi bintu byose, ari byo naremewe. Hanyuma ndubatse, ndi umumama, si umutwaro umwe, uyu mubona ari hano imbere yanyu. Mukomera amashyi neza. Hanyuma Imana yatugira ubuntu, iraduha ibibondo, duha abana 6, ariko umwe haraheze igihe kitari kinini cyane atashe kubana na Yesu. Ndakunda Yesu cyane, numva nyene ari ivyo navuga kugira ni ndondore. Murakoze cyane Pasteur. Hanyuma umaze kutubwira idonido urinde, tumaze kubimenya, tumaze kwitahura. Nashaka ngo ndakubaze kugira ngo umuntu wese ari hano amenye mbega ni kubera iki turi hano. Haleluya. Nagomba rero ndakubaze ati umuhamagaro wawe mbega ni uyuhe? Nibiki wumva vyatwaye umutima wawe ku buryo wumva ugenda ukavuga ati no sinovyigumizamwo, reka ngende sohoke nkoma induru nsemerere, mbwira abandi badamu, mbwira abandi bigeme. Umuhamagaro wawe n'uyuhe? Nibihe wumva vyatwaye umutima wawe kuri urwo rugezo? Yego. Amen. Amen. Umuhamagaro wanje nko namaze kubivuga, narakijijwe, hanyuma nkizwa nkiri muto cyane, mfite imyaka 19. Hanyuma kuva nkikizwa namye ndi umujene numva afite inyota cyane gukorera Imana. Ndibuka ko ntari bwahebe n'ivyaha vyose, mugabo namana turumva ngo nzoba umugore adasanzwe. Hanyuma ico gihe nabisenga gutyo ntazi no gusenga ivyo ari byo. Hanyuma mugabo maze kugenda nkura, maze kuba marié, nivyo narakorera Imana. Nagiye nkorera Imana mu buryo butandukanye, nararirimbye, narakoze protocole, ibikorwa byose umuntu ashobora gukora mu ishengero. Narageze aho mba umurongozi mu ba jeune, mba umurongozi mu ba mama, ariko ico gihe hose novuga ngo nakora gukora bisanzwe, muga ntaramenya exactement umuhamagaro wanje n'uwahe. Rero uyu munsi umuhamagaro wanje ni umuhamagaro nkora bivuze, afite umuhamagaro w'ubwungere, novuga ngo gushumba intama za Kristo bindutira ikindi kintu cyose. Hama kandi ikindi gikomeye cyane nuko mu buryo buri special nkunda kubivuga, naho umuhamagaro ko umwungere na cyane w'abamama n'abakobwa, umwungere w'abakobwa n'abagore. Igihe cyose nivyo mbere mwongere yaba batwara bari hano tubabereye abungera bamubona bari hagati muri mwebwe, ariko kandi na cyane hageze ku mugore n'umukobwa mba numva ari nk'ifiri mu mazi. Yes. Rero novuga ngo nivyo byantwaye umutima. Uyu munsi ikintu cyantwaye umutima no kubona umugore yitora. Bimwe mu vy'Imana yampaye gukora no guhagurutsa umugore akamenya uwo ari we, akamenya vraie identité yiwe, atari ivyo ahabwa nabimukikuje canke ivyaciyemwo, akamenya uwo Yesu amwita uwo ari wo mu Mana,
agatora identite yiwe hama akimpacta mu muryango mw'ishengero mu gihugu. Mu yandi majambo ndafise inyota yo kubona umugore ataguma acecetse ahaguruka akimpacta muri domaine iyo ariyo yose Imana imuhamagariramo. Imana ibahezagire. Ego murakoze. Hamwe n'uwo muhamagaro twashaka tubabaze ngo mbega ino ministère nayo femme leader yatanguye gute, hanyuma yoba yatanguye mu ntumbero iyahe? Amen. Femme leader pour le réveil des nations ni ministère amaze imyaka 4 n'amezi. Twatanguye yavutse mu kwezi kwa gatatu mu 2022. Ni ministère yavukiye mu mibabaro nyinshi. Nico gituma kenshi ndiko ndabona ivyo Imana ikora gutya birananira kwihangana. Ni ministère yavuye mu bise bibabaje cane. Jewe nagiye guhaguruka gutangura ministère numva Imana ndikira mpagurutsa mu bihe bitari vyoroshe, haba mu gukorera Imana, haba mu muryango, hose nari mu mbombane, ariko ndiko ndumva vy'ukuri bise vya nyuma. Haba mvuga nti igihe cyo guhaguruka kirageze. Bamwe muri mwebwe barabizi, naho nyene nkitera intambuko twaciye tubura umwana wacu giturumbuka. Ariko kandi muri uko kubura umwana habaye mwijwi rimpagurutsa rimbwira ngo nubwo birukaragiye ariko bandanye ukora ico wahamagariwe. Nova ngo mu mezi 3 ministère yarivutse ku mugaragaro. Ministère yavutse mu buryo butangaje. Ni ministère yavukiye yavyawe na Muhemu Yera. Ni ntahe ndende kumurara abayizi. Yavukiye muri jardin public, abo twari kumwe barabizi. Twara abagore 3 hama Muhemu yatuko turasenga dufatanya amaboko. Muhemu Yera amanuka kabushungwe kujya muhora mu vyumva, habo umuyaga igihuhusi, turatwagwa tangura kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Imana irambwira ngo irageze kumuhagurutsa nambara inkomezi nshikame. Muga ntivyari vyoroshe kubera ko nari nkifise igikomere, nari nkibabaye, ariko ico gihe ni Imana yambwiye ngo nzogukomeza uri gukomeza abandi. Rero mu mezi 3 nari mpagurutse ndabandanya. Ico gihe nari maze kuba abadamu 2 nariko ndafasha. Urumva muravyumva ico gihe namaze kuba abadamu 2 nibo bambwira bati wibuka ivyo horo tubwira, umenye ko ari abandi bantu bari imbere yawe, umenye ko ari kugwa kirini imbere yawe. Bambera umugisha barampagurutsa tuja muri sport dutangura kugenda. Sinabivuga byose ndabikwera ko umwanya wanje ndega, ariko nibaza ko tuzoronka igihe cuko tuzokwiyagura nkabivuga neza ingene vyagenze. Hanyuma ariko aho niho umuhamagaro wavukiye. Imana impa umuhamagaro ndawumenya hari mu 2015. Ruva ngo haraciye imyaka presque 7-8 ans. Ndabizi ndindire ko igihe kizogera. Rero ruva ngo iyo temps yose iyo myaka 8 yabaye imyaka yo gutegurwa, nayo n'urugendo runini sinobivuga. Habaye bikome mu buzima bwanje, habaye gutegurwa mu buryo butoroshe, kugeza aho nibajije nti ivyo Imana yambwiye ngira sivyo, kuko nawe umenga ntibizoshobora gusohora. Mwumve ko iyo myaka yose 8 yabaye temps ya préparation, ntivyari vyoroshe. Niho uno musi ndaba nkavuga ngo hari ibintu ducamwo Imana ikabipermeta, ariko ari uko dukunda. Uyu musi niho mbona ko iyo myaka 8 yambereye umuriro, kwabaye guca mu mazi. Uno musi nivyo bimbereye ingazi itumye mwese mwicara hano imugoroba. Amen, amen. Ico gihe muri 2015 ni Imana yavugana nanje, ntivyari vyoroshe. Ndani sanzo afise ibikorwa nariko ndakora, nta numwe yatahura ivyo nariko ndacamo, kubera ko Imana yari yambwiye ngo sindabivuge. Yari yambujije kubivuga. Kuva 2015 ndoba natangwe kuvuga umuhamagaro wanje, nkugura umunwa nkawuvuga. Ndibaza ngira nka 2021. Ico gihe benshi barambaza kubera ikibi na biriya, ariko Imana haco yari yaravuganye nanje. Navuga nti ndakirindiriye kurugeza igihe kizoshika. Rero nuko ngerageje kuva muri make no bivuga sinobiheza. Imana ibahezagire cyane. Wow, turashimye cyane amashimisha ku Mana. Murabyumva ko ari ibintu bidasanzwe, waje mu kibanza cyo ntabwo wisanze hano, niyerekwa ryagutse, ntabwo yabivuze ku rutonde nkuko ari byinshi, kiretse umaze gutebana nawe ni byinshi. Ntabwo wisanze hano ntubifata ibisanzwe. Hanyuma pasteur nagomba n'ubundi nongere ndababazi, kuva iyi ministère itanguye ni igiki mumaze gushikako mwumva kibatera umunezero muri family there? Yego
birahari cyane gose, birahari bituma numva ntazosubira inyuma, nta nuko ndanabirota gusubira inyuma, nguwe neza kuba umwungere, bo binyita batobinyita, ndazuwo ndiwe. Birahari kuko iyo aba bidahari nimba mwicaye hamwe. Nkuko bamwe bacenga barabivuga, bavuze gato cyane. Nibaza ko vuba tuzotegura umunsi uri special kugira ngo n'abandi bose baronka akajya gushaka kuvuga. Muri no myaka 4 ivyo kwirata birahari, ivyo gushimana birahari, nubwo mbona ntaco ndakora, ntaco turakora, ariko aho tugeze ndashima Imana. Bimwe mu bintu bikomeye nuko Imana yubatse abantu. Yego. Nkuko mwavyumvise ni ministère yitwa Femme Leader pour le Réveil des Nations, abakenyezi b'imboneza mwikanguro ry'amahanga. Ikintu ca mbere nirata nuko abagore bariko barakanguka muri Kristo. Nkuko twabivuze ni ministère irimo abamama, abakobwa bava mu eglise atandukanye. Rero benshi mu bimana yantumye ko nabafise bahuye n'ibikomere, n'abantu bari barakijijwe ariko bageze igihe bararambirwa no gukorera Imana. Abo bantu iyo duhuye mba numva ari nk'ifiri mu mazi. Rero abimana yarabazanye mu nzira zanje, dumaze guhura nabo benshi bongera kunaguka spirituellement, basubira muri vya bibanza kumwe vya bihe babanamwo n'Imana bagikizwa, basoma muri rwa rukundo rwa mbere. Madame Charlotte babivuze n'abandi benshi bari ngaha bataronse umwanya kubivuga. Ico nico kintu ca mbere kinezera, nuko umuntu asubirana mu migenderanire we n'Imana. Nico ca mbere kiruta vyose. Hanyuma kandi ntihabaye gusa réveil spirituel, harabaye no gukira ibikomere babivuze. Abatashobora kubabarira, ababana nabi n'abatware, hari imiryango twabonye twasuye kubafasha bariho Maria, barasa kuhonovera ama mariage yabo yari yarasenyutse, tukagenda tugaserebra, ingo zirubakwa, imiryango irikirubakwa, abadamu ariko barahinduka. Niyo mpamvu mubona n'abatware bari hano. Amen. Hari abatware bari hano, baba Femme Leader bari hano, abakozi Imana bari hano. Imana yari yarabimbwiye ko nabo bazoza. Ndashimana ko nabo bari hano kubera iki? Kubera ko babona ivyamwa mu badamu babo. Rero bimaze kuvaho ntibakiza amarangamutima gusa, no mu bifatika. Hano hari abantu baje bikoreye amaboko, basa amadeni, batabona imbere n'inyuma, ariko n'umunsi kwaje mu rwego rw'abadandaza, abagwiza tunga. Amen. Nibo banyunguruza uno munsi. Yego. Abana Imana yampaye bari hano, narababwiye ndidoraguza kubera iki? Baje bari main vide, ariko umunsi afise imiduga yabo. Nkunda kubibabwira, hari abaje badashaka no gutwara imodoka, kumva ko atwaye imodoka bose bamara, bose bagunga kabaheze, ariko amaze gukira amarangamutima numva ko n'imodoka ashaka kwitwara. Bari hano hagati muri mwebwe. Hari abaje baratawe n'abagabo, ariko no munsi bari hano n'abagore bahagaze bariko barera abana neza, nta gasuzuguro, nta gakengegwe, bahagaze neza mu ngo zabo nkaho ari abagabo mu rugo. Rero ni byinshi byo kwirata, ubuzima buriko burahinduka, hari impinduka mu buzima bw'abantu benshi muri kino kibanza. Ikindi kiryoshe nuko biga kuba bagwanyi. Ni ministère ya réveil, twiga gusenga, tugatebana n'Imana, ubuzima bwacu bugahinduka, hakaba intaye zifatika. Ivyo kwirata birahari, ni byinshi. Yesu abaho umugisha. Turashaka kwemera amashimana. Murakoze cyane kutwiganira ku bijanye na ministère, uburyo yatanguye, umuhamagaro. Rero muri kano kanya naho turasozereye iminsi 52. Mbega yari yateguwe mu ntumbero yahe? Yari yateguriwe bande? Iminsi 52 ntiyapfuye kuza. Nkuko nababwiye, Imana yashize mu mutima umuhamagaro udasanzwe kuva ico gihe 2015. Hari ivyo Imana yavugana nanje sinashaka kuvyumva, ariko nkavyandika. Ico gihe twari muri crise, muravyibuka ivyo twako turacamwo, haba mu gihugu, haba mu muryango wanje personnellement, haba no murimo w'Imana nari ndimo. Numva vyose bindemereye, ariko sinari nzi ko muri iyo nduru ari Imana igomba kunsanga. Muri iyo nduru sinari nzi ko ari Imana igomba kumbwira ko ndi solution. Hanyuma Imana umusumira, Imana yagiye ingenderera mu majwi, hama nkafata istiro nkandika. Imana yagiye inganiriza nkayumva. Ico gihe niho yambwira ngo ibi uri kurabonesha amaso, ubikora kwiki. Hanyuma ndadukana twenga, ndavuga nti jewe Mana, naje ndinaniwe, n'urwo rwanje rurananiye, no hava nkora iki ngo ngira ico nterereye muri kino gihugu. Ico gihe ndatwenga kwa kundi Sara yatwenga. Hanyuma ariko Imana irambwira ndamenya neza uruhara rwanje, ico ngomba guterera muri kino gihugu camvyaye kugira ngo impindukize. Rero
ni muri uwo mutima rero aya masengesho yaje ariko ndasenga bisanzwe hanyuma muhemu anyobora gusoma igitabo ca Nehemiya ndaciga ko ndiko ndaciga niho havuye iki gikorwa numva muhemu ariko arambwira mu mutima ko hari ijwi ririko rirasemerera muri kino gihugu hari ijwi ririko rirahamagara ariko ni nk'aho abantu bafunze amatwi ni nk'aho abantu bafise ibyo bariko barasamariramwo abantu barafunze amatwi ishengero ry'Imana rirasinziriye kandi ndiko ndumva ijwi ry'Imana riko rirahamagara risemerera kugira ngo vy'ukuri habe gukanguka umugeni wa Kristo akanguke rero aya masengesho yarateguwe mu buryo bw'uko abagore bagomba guhaguruka bagafata iya mbere kugira ngo twubake ariko kandi Imana iratubwira ngo ntidushobora kubaka tutarubakwa kurako narabahaye akaroro ndavuga ngo hari ingo par exemple hariho nk'urugo rusambutse rugeze hatemba kuko habuze ikintu kimwe gusa kuvuga pardon urugo rugasambuka satana akagwinjiramwo kubera ko umugore cyangwa umugabo yananiwe kuvuga iryo jambo ryonyine rimwe sheri imbabarira rero bisigura ko turagomba kubaka iki gihugu bene data kiraturindiriye ishengero ry'u Burundi riraturindiriye imiryango yacu iraturindiriye mugabo ntidushobora kugira ico bitubikozeko tutarabanza kubakwa twebwe nyene rero yari mu buryo bw'uko aya masengesho y'imisi 52 nayo kuduhagurutsa ubutagisubira inyuma no kuvuga ngo hari réveil yaje mu bantu twabanyamara n'amasengesho no mu tutari kumwe no kuvuga ngo tugomba guhagarara tugafata ibintu mu maboko mu miryango yacu ishengero ry'u Burundi n'igihugu cacu ivyo byose turabibazwa nk'ishengero rya Kristo twaravuze ngo turi ambassade y'ijuru hano mwese nuvuga ngo nitwebwe tugomba kuba inzu abantu bazamwo bagatora inyishu z'ibibazo byabo rero abagomba kuba abambere n'abagore nk'uko Imana yabimbwiye rero amasengesho yabayemo bande yabayemo abadamu n'abakobwa ariko kandi n'abapapa hari abafise amaso abona kure ntibarinde ko tubatumira barizanye amen baciye bizana baraza kandi ivy'ukuri nk'uko mubizi family dare nta musi umwe tuvuga message y'abagore gusa tuvuga message ya réveil hama kandi nkunda kubibwira abantu n'abari ngaha bavyumve ntabwo duhagurutse kuko abagabo tugomba kubaja ku mitwe abashinga ntaye bacu n'abatware bacu babe muri sécurité duhagurutse kuko ari calendrier y'Imana n'igihe c'Imana yashinze kujya yahagurukije Mose igahagurutsa Nehemiya ikahagurutsa ba Esther n'igihe c'umugore point rero abantu benshi biriko birabacanga kubera ko umugore ariko biyakire kubera ko ni saison ni gihe ni saha y'Imana yageze kugira ngo itegure ishengero itegure umugeni kuko Yesu araje vuba ab'Imana igomba gukoresha niba abandi barabanyarusaku bamwe batari bafite ico bamara bamwe bafise umwete wo kuja kuvuga ibitabaraba Imana ikagomba kuduhindura kugira ngo tuvuge ivy'agaciro kurya tuvuduka mu rusaku abariko tuvuduka gukwiza ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu aze vuba gutora ishengero Yesu abaho umugisha rero aya masengesho yateguwe muri ubwo buryo nuko hari Imana yavuganye nanje hari n'ibyo usanga tutaba turagira kubivugira habona ariko Yesu abahezagire cyane amen amen murakoze cyane murumva ko ari bidasanzwe umushitsi ari muri kino kibanza agende arafatira ngaho nyene afatire ngaho nyene kuko natwe niho twafatiye ibifadika niho byavuye ibi byose wumvise byashinzwe by'intahi niho byavuye none pasteur twumvise yuko aya masengesho yateguwe mu buryo bwo kugira ngo mugaragaze Imana yashize muri mwebwe kandi twumvise yuko ari nk'umuryango mwuguruye ubutagisubira inyuma nagomba ndababaze mwiteze iki 50 jours zirarangiye none inyuma ya 50 jours turajaye kugira ngo n'umushitsi ari hano amenye ati birarangiye yari 50 jours canke mwiteze iki hari ico mwiteze inyuma ya masengesho ahubwo turatanguye je nibaza ko dutanguye navyo ivyo Imana yavuganye nanje navyo Imana yarabivuganye nanje irambwira plan ikurikira plan zirahari zigiye gukurikira ntabwo dusubira inyuma ahubwo turakomeje no kuvuga ngo nkuko twabivuze tugitangura iyo twubatse mu buryo bw'imhemu mwisi itaboneka ariko après 50 jours naravuze ngo tugiye kubifata tumaze igihe tukubaka mwisi itaboneka y'imhemu après 50 jours bigiye kuba manifeste nico navuga hari ibyo tugiye kubonesha amaso yacu kimwe muri ivyo ni kanguro turaririye
ubudaca kubwa kino gihugu. Hari impinduka twiteze muri kino gihugu. Inzira bicamwo ntayo tuzi, muga hari impinduka twiteze. Igihugu gitotahare, imiryango itotahare, ishengero ry'u Burundi. Bene da sinkivuga ngo ishengero, jewe mvuga ishengero ry'u Burundi. Sinkiri muri FECAB, sinkiri muri Pentecote, sinkiri no mu ishengero jewe ndongoye, naraharenze. Ndi mu bwami bw'Imana. Ikindi agishinga nuko twubaka ubwami bw'Imana. Kubera ko amashengero turimo ni adresse ni impome zine. Bapastori bakoze Imana tunyotegwa kuba bungera ahubwo bisi yose. Jewe sinkira umwungere w'impome zine, numva shaka umwungere w'amahanga, ndumwungere w'amahanga. Rero ni ivyo twiteze manifestation, hari ibintu bigiye kufadika. Kimwe muri ivyo n'abagore ba kino gihugu. Abagore ba kino gihugu ndagwaye kubona bahaguruka bakaza tugateramira ivyacu, Satani ntabitunya guko ashaka. Amen. Mukurangiza nakaye kamo mwotera abakenyezi, abakobwa n'ishengero ry'u Burundi muri rusange. Akama nikobura. Ikintu cambere kimbabaza no kuntu abadamu b'abarundi kazi nyene tutarabibona neza. Hari ukuntu nyene abantu bo muri Kenya, Uganda bamaze kutwitangira imbere, ni bakuru bacu. Ariko iyo aba bagore bashaka kwiconnecta ku isoko ari ryo Yesu, tukabasha kumenya ijuru riko riravuga, twamenye ico gukora muri kino gihe. Kuko ijuru rirakwinguye, ariko barehezima ni bake bariko barashaka kudetecta ibiko biripasa mwisi y'impemo. Uti kubera iki? Nta mwanya tugira, nta mwanya w'Imana dufise. Turi muri maquillage kandi ni nziza, mugabo ryo kugira maquillage, ugirira maquillage ku mahoro. Kubera ko hari ukuntu twisamariye abadamu, guhindura imishanana, guhindura amameshe, guhindura impuzu, kurabana ibirato twambaye. N'ubu ngaha turaberewe, mugasi ico nyamukuru. Turi ngaha kugira ngo twumve ikimana tugomba ko hama tugikore. Akamonotera umudamu wese ari hano, na cyane yamenye Kristo. Muze dukanguke, muze duhaguruke. Va mu mpome zine tumazemo igihe. Je ndi mu FECAB, je ndi mu Pentecote, je ndi mu Katolika. Bwira mugenzi wangu ivyo vyacerewe. Hiyo ntitukiriyo, ariko ni iki gihe cyaho tugomba gufatana amaboko. Ba Pastor Kanyange bari ngaha bafite ama ministère y'abadamu, bari ngaha ba Madame Claudette bande. Tuhaguruke tuba umugore umwe, tuvuga ururimi rumwe, vision imwe, murabe ko impinduka zitaza kandi zinyaruka. Yesu abaho umugisha. Amen. Hallelujah. Turashobora gukomera Imana amashi kandi. Turarangije. Twashaka gushimira Pasteur, mwakoze cyane kutwishura ku bibazo. Imana ibahezagire.